izihamagara abanyamakuru namwe bwe nyene ibashikiriza iti i projet yaheze hazo baciye umwanya niki iyi projet izomara imyaka 2 uhereye mu kwezi kwa munani 2021 gushika mu kundi kwezi kwa munani ku mwaka wa 2023 iyi projet yaraheze ata muntu numwe abantu bose baramaze kuyinjira musanzwe umwanya mengani muremure iyi projet izomara ariko iyi projet ishingiye ku buryo BMBC ifise bwo kuzoshira mu ngiro no mugambi bamwe mu bazoba muri ano mazu byoshobora kuzoronka aya mazu yabaheze imbere yuko uyu mwanya uhera boshobora kuzoronka amazu yabaheze imbere y'uyu mwanya uhera imbere ku imyaka 2 ihera iri ngaha rero ku bantu bipfuza kugura muri aya mazu mubona kubera atangura mu kumunani kandi bamwe baramaze no kutwandikira ubutumwa tubwira yuko babikira izabo boca batuvugisha ubunyene kuko si nyinshi ubunyene kugira ro projet ntibayihombeko rero twabwiye ibijanye na projet BMBC Homes 2021 Bujumbura GAHAHE mugabo kugira abantu bagure nk'amazu bakwiye kumenya kabijya ni giki ino projet rushije izindi projet zo kubaka mu Burundi ubwa mbere ho ikintu cyambere shije izindi projet iyi projet nyene ni shasha nta niyindi hari yari imeze nkuko ni projet nshasha atanindi projet ihari yari imeze nkuko nukuvuga aho abantu bazoba ahantu muri quartier ubatse neza hakomeye mumaza komeye ahema kandi ababanye afite standard imwe uzosanga uvuga ati jewe kwa ayi wanje nahajya hose dufite standard imwe tuba ahantu heza urumva ni projet rero izanya kabijya abantu bazaba ahantu heza hatunganije mu buryo bukomeye urabona ngahe Bujumbura ukuntu dusangwe tubizi umuntu arubaka inzu we akubaka neza umubanyi bikamunanira canke bakubaka neza kubera atumye umuhinga abizi uwundi agacatu mu wundi atabizi umwe akubaka inzu nziza uwundi bikamunanira aya mazu yose azokwakwa na BMBC bikaba ari ishyirahamwe ryubaka neza nta murundi n'umwe bino bintu abibeshuza twubaka amazu neza dufise abahinga abatunganya ibyigwa nibo kandi baca baza tuko turavyubaka kona nabandi bahinga bakora ku mashanti bagakora ino migambi tukatibaza experience ya diza ataho mukiriya niwe dufitaniye litige nukuvuga re projet yacu abantu baca bari siri kwizogenda neza ibya aspect ibyo kwitunganya iby'ubukomezi izo bari nziza iyo ni advantage ya mbere advantage ya kabiri iri muri no projet niyo mazu ya mbere BMBC batazimbutse nibo bwa mbere twubatse amazu muri BMBC azimbutse nitwabwiye tuyubaka kubera imba muca mubona na mwebwe tuko turiga ivyigwa twavuze duti nitwubaka amazu abantu benshi barafata amazu bakavuga ati je nifuza kubaka inzu nziza kugero nunu twavuze duti ko dufite experience tuzi ibyo barundi bashoboye reka tugira amazu bashobora kubaka Nani majamba ya mazu twatunganye twisude duti kalite abarundi boshobora kubaka abakiriya bacu ni igihe rero ya mazu abantu baza kugira amahirwe yo kuyaronka mu inzu bazoba basa amazu ya mbere twubatse azimbutse kandi meza ari comfortable hanyuma aya mazu arahema naho ibibanza twubatsemwo ari bitoyi bingana n'ayandi makartier angana nk'ayandi parcelle leta isanzwe itanga mugabo arahema neza nukuvuga samazu yuzuye amaparcelle uyaye urashobora kuzana umushitsi mugateramana hanze abana bakoga muri piscine canke wewe kubera hazoba hagutse twagize amazu mato mato ariko ari mu ivyumba byinshi atuma umuntu wese ahari umva dimaze kwa dufise ivyumba bitandatu nibindi tuzakwa amakuru yongereye y'ukuntu bitunganije kugira ngo abanyamakuru bashobore kubisigura afise
endokima ibafasha gutanga amakuru tekinike atomoye baza bafite rero bagukiwe kandi mazu mato mugabo yagutse kugira ngo ntiyuzure impangu hanyuma azora ahantu hatunganyije neza nabivuze ababanyi hanyuma rukaritiye yose irubatse hasigaye kino kibanza conyene ni ukuvuga ahantu tugomba kubaka amazu n'ababanyi barubatse umuntu ntazobagiye ahantu kumbure novuga hatari amazu ku ruhanda buri ababanyi ahaca oya harubatse barahashika arahari byose birahari hanyuma rero ikindi kintu c'akabijya BMBC isunze experience yayo ano mazu azorihwa abazoyagura bazoyariha mu buryo buborohereza kandi bworoshe akana kabijya ano mazu azorihwa mu buryo buborohereza kandi bworoshe nico gituma tutaza kubabwira igiciro inzu imwe itwara kuko nkuko mubizi basanzwe badukurikirana ku mbuga zitandukanye twamatuvuga ko umuntu yubaka uko ashoboye amazu azobasa imbere ni imbere abantu baciye mu mabarabara amwe mugabo amazu ntazoba atwara amahera angana kuko umuntu amenagement y'indani azogira yisunze ibyo akunda n'ibyo ashoboye nico gituma umuntu akeneye kumenya igiciro cy'aya mazu azodukontakita kugira tumuha amakuru technique supplémentaire atuma tahura neza ibijanye nino projet ya BMBC Homes 2021 Bujumbura Gahahe nico rero hanyuma mbandanije ntera nk'uvuga amajambo ya nyuma ishange BMBC murazi ko twamatiko turagira amakampanye yo kwigisha abantu ubaka mu Burundi atanu ubwikunde tubigiranye tugacyango n'inguvu abanyamakuru bashaka bimenya ico bisigura wagira déplacement je ngaha adishida mutwaye rero kugira ikora inkuru murazi ko bigoye kugira ufashe umuhinga umu engineer asigura ibintu kana bibaka murazi ko bigoye turamaze imyaka 10 nabwiye ko turabambere twagize ico twita communication no kwita iyo kwigisha abarundi ukuntu bubaka amazu atuma igihugu cyabo kiba ciza kandi atuma bubaka ibintu batazohombera ngo bizokomera tukaba rero iyo experience yacu ari no twisuze gutegura no mugambi ari no yatume tubona n'abakiriya benshi bagiye badusaba ati dutegure quartier yiwacu quartier imeze ukuntu tukaba tubemereye yuko tuzobandanya tuzana n'ibindi bintu vyiza hari n'igihe hadaciye n'amezi 2 canke 3 muzoca mumenya izindi projet peut-être zitarimeze nk'itugiye tuko turapresenta zokorwa mu Gahahe tuzatubereka peut-être izindi projet habaje canke ya ejo zo muri uyu mugambi buko abarundi bahindura ukuntu abone ivyo kubaka gumona abantu bidoga ngo je ngo shaka ngo ibi ngo gihugu cyacu ngo gifise ibi twege muri BMBC inyuma y'imyaka yo kwigisha abarundi ukuntu bigenda twashinde kutagoma twidoga dushima kuvyereka abarundi ukuntu bishikako nigembera atafise amahera menshi ntakano nimwabona abanyamakuru baza kuronka ama video abereko no mugambo ukuntu atunganije aho twerekana n'indani ukuntu mazu azoba ameze ukuntu inyuma hazoba ameze umuntu akubaka inzu ayizi ukuntu izo bimeze ubwo buhinga bukabushobora no gufasha leta mu gutunganya imigambi yizwe cyane iboneka izobija kuburyo abantu bayitosora hakiri kare ituma igisagara gisa neza igihugu gisa neza hanyuma n'inyungu zikurikira zifatanye n'ivyo ziboneke hanyuma baba abanyamakuru baba bashitsi bari ngaha nabonye nabo mabanki bari ngaha nabonye nabo n'incuti n'abagenzi bashobora gushika ngaha bose barazi ko tudakopya tidukopora twebwe preve nki projet dushobora gukora mu kwezi kumwe tukaduhejeje tubwira umuntu duti ikintu cyose mukeneye technique twagifise amakuru ahapora avec l'aspect le budget irahari uyikeneye adutumbere turafise abahinga benshi mufate kuri aba turi kumwe na bagenzi banje bicaye ngaho turafise abahinga benshi cyane baremesha umuntu agomba atuze dino projet abasanzwe badukoresha barazi ko dushoboye
abo dusanzwe dukorana barazi ko nyene bino bintu nyene tubizi cyane. Mugabo nka mushasha nareme turafise abahinga batatu bino project igenda neza ku mwanya twatanze no kubiharuro twatanze, amakuru dutanga tekinike abahuye n'ivyo dushoboye n'ivyo abantu baba biteze. Rero muri rusange naho turatanze akamo abantu bifuza kubaka babitegure neza ntibabihomberemo. Twatubivuga taza kuberekana abwiye ivyuga byose byerekeye no mugambi. Umuntu wese yifuza kubaka abanza bitegure nkuko tubiteguye no mugambi, hanyuma mbere afise uburyo umva afite n'amatongo botwegera tubereke bo kubaka nk'ibintu bifite agaciro biboneka neza. Uwifuza no kugura no mazu simeshi niyo gambere ikoze mu gihugu, nta nicerekana ko indwi canke zibiri zizohera tugifise ikibanza c'umuntu yoza inyuma y'ico gihe, kuko twatega umugambi ko dufise abakenera no mazu tuzi. Mugo ko dukorera ku mugaragaro twarase kubigira akanwa ababo, kirumvikana n'ubutungane. Uza kuba yitegure kuba hano hantu hazimbutse heza kurushangira handi Bujumbura, yoca dukontakita ubunyene kugira ntazasange ro projet yaheze. Yoca dukontakita ubunyene kugira ngo projet yiwe igende neza, acaguramwo inzu imwe. Hanyuma rero ana madara afise akabijya ino quartier ntoyi, nk'umuntu afise umugenzi abana mbyo bitanduka cyangwa he Bujumbura bavukana, kubera zizoriha mu buryo abantu bashobora kuronka kuri ritime iborohereza wacu gura haji impande yacu tubangikanye n'akana kabijya, kubera amazi afatanye umuntu ashobora guca yubaka impande y'umugenzi wiwe bakagurira rimwe hamwe boza zikihari bien sûr. Hanyuma abantu bazi ko tuvugisha ukuri ayasa amatanja izi projet nta mwanya uzohera zitaguzwe, kuko zimwe zirafise abantu bamaze kuvuga ati ntimukoreko, kirumvikana. Ntagire umuntu rehava yumva yo ikenera inonzu ngo areke kutubaza ama details supplémentaires ngo ejo azozisanga canke rya yejo ace atera tuvugisha ubunyene, kuko mu kumunani tubatangura kuzubaka. Nivyo rero muri BMBC ikivugo kivuga ngo iyo wubatse ubake neza. Tumaze imyaka myinshi twubakira abantu, tubakira neza, nta rubanza na rumwe dufise. Mukabona umuntu agera amamiliyaridi, ishamwe igera amamiliyaridi nka BMBC, mugabo itafise litige nimwe n'umukiriya ribari ari shamwe idafsina. Rero twamate dushira mu ngiro ibyo twemereye abakiriya bacu, abatuzi abakiriya bacu ari bamwe y'amadari ubwate ntimukore ku mazu bo turazi kibiye tutiga turabesegurira. Umuntu yafise amakenga yoca tuvugisha kugira ngo ahere ibi tubabwiye bizohera bizogenda neza ukunyene. Ntihagire umuntu rero asigara inyuma y'ino mugambi w'imponjo, kuko akari inyuma karahinda. Akari inyuma muri bino bintu byo kubaka byuko abarundi bahindura ukuntu abone byo kubaka no kubafasha kubaka amazu meza n'igisagara ciza, akari inyuma karahinda cyane cyane ko BMBC yashize imbere ubuhinga, ubwizigirwa no kugira vision iha iteka igihugu. Rero ndahejeje ubu ngomba kubera hari abashitse basa n'abashero gato, ngomba ngire retour resume iyo twagiye turayaga kugira ngo ntihagikira nk'icyo kibacika. Mwakoze kuza. Okay, BMBC rero nari navuze cyari ico benshi bamwe murayizi nico gituma mwaje tushyiramwe byubakira amazu abantu. Tukaba dufise kugeza ibisata bibiri bikuru, igisata ca architecture aho dufise abahinga baguma mu biro bajeje kwiga hene imigambi, kuko nkigiye ko takora no mugambi twakoze ukwezi kumwe, ngira ngo twakoze ni imigambi nka 10 y'abandi bakiriya batandukanye tubakira amatongo yabo. Dufise rero ibisata bibiri, igisata ca architecture
na construction bikaba bimaze imyaka 10 bipanze uko ndababwiye. Tukaba twarakoreye abantu benshi amazu yo kubaka mu matongo yabo. Umuntu akaza akavuga ati ndafite itongo shaka BMBC tugerene kontra munyubakire mw'inzu muze mu mfunguzo canke muze mu yimigeze aha. Niko rero twari dukora mu bisanzwe. Umuntu azana itongo tukamugira ivyigwa amamakete hanyuma akubaka mw'inzu ihuye n'ibyo twavuganye n'igicapo n'amakete twamuhaye twamukore twebwe nyene. Nukuvuga umuntu aso yinjiye muri BMBC yinjira atagicapo afite atakintu na kimwe agasohoka afise n'inzu kuko akora ivyigwa bahejeje departement ya execution kuri chantier. Bamwe mu bakora ku mashantier bari ngaha nayo ica yakira aje kunegosia nabijejwe igaci imubakira yanzu twavuganye. Rero ico gisata carabayemwo akantu kadatomoye. Abakira bacu bakidoga bati twege yaba BMBC mutubakira neza. Mugabo hari abantu twacinye amatongo baca batujyara bakatugura amatongo atariyo. Bakagura amatongo adakwije ivyangombwa. Amatongo ari ahantu habi. Rero turasavye BMBC yagure igire projet izehore itubakira amazu. Dufa tufanya kuyubaka canke baduha amazu aheze mugabo tuyatume BMBC yoyo ibivuga ikabikora. Twaje tumarari imyaka tuko turasiganwa n'uyu mugambi. Mwaka uheze nene yavuze mu biganiro ko tugomba kuzoza tubaka amazu tugurisha. Aya mazu rero nayo kugira ngo ubu nitubakire gusa abantu bafite amatongo. Ariko kandi tubakire ahubwo umuntu azozanya amahera azogura inzu tuyimuhane na titre itongo azobamo. Nukuvuga abafise amazu tuzoguma tubaki abafise amatongo tuzoguma tubakira kujya vyahora mugabo ubu nawe dafise amatongo bazoza i project mu misi yavuba tutaraheza umuntu azozana amahera acajana na titre de propriété yaho hanaguze. Nukuvuga rero akona kabijya nko guteza imbere kino gisata tugize hano mu Burundi. Murazi ko ari n'ivya mbere aho ishaka ryo mu Burundi rizanye project nk'iyi. Iyi project rero yakunze kubera iki? Turabwira ko dukorera ku mugaragaro n'abarundi bari mu mahanga batunganiye. Bati dutegure quartier nziza twigura amazu. Uravyumva? N'abarundi bari mu mahanga batunganiye. Tukadusabye abandi barundi bafite ivyiyumvire mbere botunganira abandanya babiduha. Hanyuma twigize kandi no projet kugira twereke abakiriya bacu n'abandi barundi yuko durajishinga no kuza turakora ivyo badusaba biborohereza mu kazi dukorana. Twene turishiramo ivyo gusa gutora amahera. Turazi ko igihe abarundi benshi bazamaze kubona ko tunyishwa byo byabo bazoguma badukunda. Rero ino project twigize kugira ngo abarundi babandanye babona ko tuhari kugira ngo tubaronse ibintu byose tuze turahuza n'ivyo bifuza kujya tubakira amazu ko bashaka duhuze n'ivyo bifuza. Hanyuma rero navuze mu ntango ukuntu amazu y'abyo misazo bameze. Aya mazu mubona ngaho inyuma yanje ukuntu azoba ameze azobagizwe na etaje zibiri n'inzu yo hasi. Inzu yo hasi n'inzu zibiri twagize ivyo kugira ngo abantu bazogura no mazu bagukirwe mu rupango haheme. Mwamaze kuja amazu meza ugasanga umuntu nagira naho ahagarika imodoka kubera abayubatse umenga nyene sinzi ko bari basamaye. Natwe hari gihe abakiriya bacu badutegeka tukabigira nyene tukabura uko tubigenza. Ariko muri iyi project yoyo umuntu utazoza kuhaba azoba ahantu n'ababanyi bazoba ahantu hahema n'amagara y'abantu bazohaba azoca amera neza. Hanyuma abazobikenera muri ano mazu hari ahantu bazokwaka piscine indani bashengo piscine indani bashobore kogera mu kibanza cyabo. Naho nyene hasadwa ro piscine nyene muri iyi quartier twubatse izo bigena abantu bose. Hajya dimanche bazovuga bati canke samedi no musi nkeneye gufatira agacupa agati n'umubanyi mande tuke n'umubanyi wanje bacaja hirya no hino na piscine bafata agacupa bafata agafana. Aho nyene hazoba hariho ikibanza cha gym abantu bazogira ibona ko ubuye ibyo amagara byatitutse umuntu atasha avuye ku kazi ukazamva ngo gym ngo je nkorera ngiri muri ville oya
umuntu azoza yitahire aziti hajya nyene nsanzwe mba naho mbameje kuruhuka nca ngenda muri gym gatoyi nca kuryama. Hazoba kandi hariho isale de cinema izo nakoresha nk'icumba c'amanama aho nyene muri iyo quartier. Hazoba harimo kandi muri iyo quartier bibliothèque aho abana bazokwigira twarateguye. Hiyongera kuri mwebwe by'ubuhinga nababwiye by'umutekano uzobuhari n'ibindi bintu nzagushikira. Hanyuma amazu azubatse mu buryo bwiza kujyanye na BMBC yubaka amazu akomeye aramba. Hanyuma iyo muri ko murarengana mu mazu yo ngaha mu Burundi mwaramuba baramuciye ku nzu nziza ugasanga mu rupangu hose hari imburutse kubera amaturo twarakoze nabi. Tugasanga hagati y'amazu amabarabara n'ibinogo bala. Twebwe umuntu azodudagurika akiri mu mabarabara atarashika muri rya quartier. Amarazo kugwa mu beton yaba indani yaba inyuma hagati mu buryo buramba azosumba n'inzu kuramba. Naho nyene mubona hari abakora ama beton ntarambe twe tuzoyakora mu buryo buzoramba asumbye n'inzu canke binganye basi. Ukurumva inzu itari nayo nta kamaro kuba hari peut-être. Hanyuma ibintu by'amazi ngo mubanye ngo jengwa amazi ngo arantera byose twarabiteguye neza nta muntu azogira ikibazo c'amazi ukunakuriye. Hanyuma kuri portail z'aya mazu hazoba hari buhinga utuma umuntu abona umuntu ariko amudodorerako bashore kuvugana amwankire canka amwemerere abaye mbwati urondera si haratibaza no kugurura. Naho nyene hazoba hari sécurité générale y'abantu bazocungira ku quartier bakoresheje ubuhinga bwa none bw'amakamera ari contrôler kugira ntihagire umuntu abanga abantu canka atahaba aza kuhadurumbanya canka basuma canke iki. Navuze ko abantu bahaba batazokenera guhamagara umubosi ntazohamagara umukozi ari muri cuisine ngo gira umunyu mukeye. Oya, ibintu bizoba bimeze neza. Umuntu aho aryamye gutya azafise uburyo ashaka kuvugana n'umuntu ari muri cuisine cyangwa muri saro amuhe ubuyobozi cyangwa amusaba ikintu akiriye n'amazu azoba ateye imbere. Hanyuma turafise rero twarateguye ibigize amazu mu buryo bwagutse tuzoshikiriza abazoba bifuza kuronka amakuru iyongereye. Ego, hanyuma aya mazu rero navuga akabijya rero muri ano mazu tugomba kugurisha mu buryo bwihuta azoba zimbutse gose. Ico nico umuntu agura inzu akeneye kumva. Twagize amazu mato murabibona maze akora ku ma video azimbutse ku buryo ku buryo nyene umuntu azokumva yagura ufatiye kuntu bisanga bigenda ngaha mu gihugu. Hanyuma amazu arahema abantu bashaka kugira akayaga indani bagatera ibiti byinshi voilà. Hanyuma ubuhinga butarahandi mu yandi mazu ngaha mu Burundi niyo aménagement nziza nawe kose nakabijya. Hanyuma azorihwa ano mazu mu buryo bworohereza banyene kuyariha mu buryo bworohereza banyene kuyariha kwera BMBC idakopya ntazoriha mu buryo abantu basanzwe biteze mbere. Ano mazu azoriha mu buryo bworohereza banyene kuyariha baba ahantu heza barishe mu buryo buborohereza. Okay. Yego bibi byanyu. Yego. Mumvise byinshi kuri BMBC ariko zubima hatoye kugira ngo bakadukurikirana no gusikurira hati by'abanyeti BMBC ubarondera yobarondera adresse yabo ni uko twakundise nawe mufise n'ibiza kandi byo bisi ibintu mbona yo kuri urwego mpuzamakungu ibyo twatubonye kenshi mu mateleviziyo y'abazungu hanze. Icyaka bitambaza uno munsi umuntu ashobora kugura pasi akiyubakira ariko mwebwe mwavuze ko ashobora kuza agatanga amafaranga hama mukamuha inzu yuzuye. Ese umuntu azahava ari mu ruhombo amavuga ati vraiment nari gutuma ngura pasi nkiyubakira hafi ngo inzu nasanze yubatse bakaca amafaranga menshi gusumba. Ikibazo cya kabiri ndagaruka kuri sekirite mwavuze
iyo umuntu aguze inzu uramuhereza ibyiwe byose akaheza ariko buriya sekirite mwavuze iri ngaho oza hantu muri quartier yanyu izo ibona abandi bamaze cyane mu nzo bakamukurikirana bakari mu mahishyize murakoze cyane tugira batubona mugabo bakavuga bati twarumvise ku nshuti ku bagenzi ko muri mvuga kuri ko muri abahinga ndarungitse amahera muri Amerika nimukore turi muri babadandaza perezida avuga yuko bahimiriza kudatunga koza mu gihugu kuko hariho n'abarundi bataba bazi ko binashoboka abandi baba barahevye bavuga bati naribiye mu Burundi bampendaga gwanyokera amazwanyo bakira izarizo narahevye mugabo bamaze kuyagirwa makuru yacu bakatungikira amahera batatuzi rero ibyo kuvuga bati turazimba ngira ngo ndabasanga baranyubakiye nabi baranzimvye ivyo ntibirimo kuko hariho n'abazogura no mazu basanzwe bafise n'ayandi amaze kubaka batuza barakompara n'ibiciro ati BMBC iyo debut mpaye siyo mwanzimvye byari no basekora aya mahera ngabanya kuko ni ibintu samahera ari fixe na mahera ari negociable kujya kwindani udashoboye uzoshoboye ibi udashoboye gushanga piscine uzoshoboye ibi nibandi bazobashizemo urumva rero ni igiciro kujya kwa matu bigenza umuntu azokwaka inzu ni nkazo bari bagihisemo igiciro ntabyo kuzimbwa bishoboka ngaha rero kuko si fixe umuntu avuga ngo ntafise hasi nubaka oya umuntu azoza adiskite ku bushobozi bwiwe nuko hanyuma kusherekeye security nayo tumaze kweza kubaka security tuzoyiha abo twubakiye bayijere mwana mu makata sigari n'amakomite de security hose manda yabona rero bajya banyezo shavuga bati okay twe turahemba ba security bajeje umutekano nibazo bari beshi ko hani bizokogwa n'amakamera nibazo bari beshi kandi bakupango hose adwari security umuntu adwate nta muntu yinjira marafise abantu basekiriza indani bizavyoroshe mugabo izoba itari ya BMBC ikora bazogira kontra n'indi mezo izo bakorera mugo twe twabitunganije twabyubatse bimeze neza nibaza ko tugarukiza ngaha adresse pardon okay ni shuru ni bagye kibazo kimwe adresse dukorera mu Kigobe muri Africana House deuxième étage umuryango ni umuryango ofo winjiye ni mukujyo hamwe nk'umunyamakuru yogira ikibazo kumva twotanga ari makuru yadusanga canke naho mugaca kuri YouTube kuri Facebook ijya page yacu ijya mwatwashite ko ijya communication canke mugaca kuri site yacu kuri info@bmbc.bi murashobora kutwandikira message turaba communicateur na twebwe kwari tunzwe no kwa tugamburuka amakuru turayakorera ko ningoga turakora ko cyane no kuvuga amashaka kuturonka muri ubwo buryo rero komsa tukatanga andi makuru icanyuma mugabo okay misanzwe nico gituma twagize maquette kugira ibicabona maquette bujya nicyo ama projet yose nkamega abanyamakuru abantu bakwiye gukora amazi afise n'amarangi birakunze yego yashaka guhinduka mugabo maquette nibwira kibicabona peut-être amarangi naho umuntu yovuga ati jiri sindarikunze niyo tema abanye bavuga ngo waduhinduye ikarite kunisa mugabo ahanini beshe bazakuza naza ko bakunze ukuntu bisa rero umuntu azakara ati ukuntu bisa n'ivyiza ndabikunze kuko nizobihindura kubera byakoze hisunze ibiciro kuko ivyo kubaka sama emotion ngire ngisho nifuza ngo ciza cyane canke oya urabuti abakiriya banje abazintumye boshobora imeze gute twabikoze reko hisunze ibiciro abakiriya bacu bashaka kuronka bica bituma dutora inzu nkijya rero umuntu azoza n'uza kuba yayishimye amarangi peut-être yoshobora guhindura mugabe la forme générale yohinduka kuko urumva twatugiye hari abakiriya bazo bahindutse kujya kuntu bisa rero uhinduye gacha usanga umukiriya aciye abade gutavuga ati nanze ko nzoza kubahana amazu kuko iyo ba muri ibyo bihugu byo hanze niko usanga bimeze voilà nuko rero murakoze
iyo reka tukageza ngaha ariko muri ibi bintu muba muriko murakora bisaba ko muba mufise abantu babashyigikiye mbega niba atari ibanga na yahe masponsor mufise kugira ngo tumenye tubana mbega iyo kinji tubona ngaho imbere yawe irimo muri sponsor yawe murakoze yitwa MC Bigzera tugiye Imbaraja dukora online TV. Okay, kibazo cyane marika ndashishira gutya ma sponsor. Igiye kwatangura BMBC. Buryo ubwenge, buryo ivyiyumviro byiza birata amahera. Binabiri ivuga yuko Bibiliya mu migani usaba Imana ubukerebutsi n'uyisaba amahera. Kubera amahera yohera mugabo ibintu biri mu mutwe w'umuntu byiza abantu bakunda biragoye kubikurayo. Twitangura entreprise rero bavuga ko turabaye escrow bavuga turabaye escrow nabandi ba entrepreneur bakavuga ko turabaye escrow mugabo nkabona ibi byiyumviro abarundi barabikeneye bazobikunda birumvikana rero muri market sponsor hanini biri mu byiyumviro byiza iyi project nibyo ntimeze ngiye twari gitangura yo iri for kuko urandi afite ikibanza maze kigwa hangahe ikibanza kenza nk'hegitari muri kibwa amahera menshi sivyo rero ubu nitukiri hahandi twarategeye umugambi neza nta sponsor ndende dukeneye sponsor twe dukeneye nubwizigwa ku bakiriya bacu badukunze na Bujumbura bose twoyubako dushaka nico gituma twirinda kubahemukira duko zekera bacu bashaka niyo sponsor ya mbere burya abantu bafite amahera menshi bayarekuye rero badati nibo twubakire muzobona naho tutabya ati bomora twubakire umvikana sponsor ubuhinga bwacu ubwizigwa bwacu nta kindi murakoze